Amakuru ni menshi cyane ariko aravugwa hirya no hino ku mugabane w'Iburayi kuri football cyangwa se ku mukino w'amaguru. Amakuru ni menshi cyane ariko aravugwa muri Manchester United kuri Cristiano Ronaldo. FC Barcelona yirukanye abakinyi yongera kandi isinyisha abandi bakinyi bashasha. Lewandowski biriko biragorana gato kugira ngo yinjiye muri FC Barcelona. Umukinyi wo muri Brazil Rafinha akina muri Leeds ariko arondegwa hasi no hejuru na FC Barcelona. Romelu Lukaku yamaze kugira muri Inter Milan avuye muri Chelsea. Neymar amakuru ariko aramuvugwa ko ni menshi, amajambo ariko aramuvugwa ko ni menshi. Gabriel Jesus yahora ari muri Manchester City yamaze kugera muri Arsenal. Sadio Mane yamaze kugera muri Bayern Munich. Sport time on Major Talent TV. A bombardment. Intare y'umuje king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and one of special report. Alright, Tizo. This is a sport time aho tukugezaho noneho amakuru y'inkino ariko aravugwa ku mugabane w'Iburayi hamwe no hano iwacu mu micungararo mu gihugu hagati no hanze y'igihugu. Manchester United cyangwa se Lady Devils amashetani atukura nta mugambi ifise wo kurekura Cristiano Ronaldo cyangwa se CR7. Naho Chelsea yatanguye ibiganiro, yatanguye kongereza ingufu zo kurondera ukuntu yosinyisha Cristiano Ronaldo, ariko Manchester United yo imenyesha yuko Cristiano Ronaldo atahano azoja kubera yuko asigaje umwaka umwe mu masezerano. Nyuma yaho CR7 abwiye Manchester United cyangwa se amashetani atukura ko ashaka kwigira. Manchester United bace bamenyesha yuko Cristiano Ronaldo asigaje amasezerano y'umwaka umwe muri uwo mugwi. Byumvikana yuko atahandi hantu azoja. Naho umuntu ahagarariye uwo mukinyi CR7 yari yatanguye kumurondera iyindi migwi. Manchester United yoyo ngo nta mugambi ifise wo kurekura CR7. Naho the Blues yakani yatanguye ibiganiro kuri CR7. FC Barcelona yamaze kubwira Ricky Puig, Samuel Umtiti, Oscar Menges hamwe na Martin Braithwaite kwirondera iyindi migwi mishasha kubera yuko bobo batakibakeneye. Xavi Hernandez umutoza wa FC Barcelona ntakibakeneye bano bakinyi mpejeje kukubwira. Abahagarariye abo bakinyi batanguye kubarondera iyindi migwi kubera yuko FC Barcelona ishaka kubaka umugwi none ukomeye cyane ushobora gutwara Champions League y'umwaka uza none w'isezo ikurikira. Uyundi agiye kugenda ni Clément Lenglet aho agiye kuja muri Tottenham ariko kuntizanyo. Uyu mukinyi wa FC Barcelona agiye kuja muri Tottenham mu mwaka umwe ariko kuntizanyo. Luka de Jong ahejeje gusezera asubira none muri Sevilla. Uyu yahora akinya FC Barcelona kandi yakundwa cyane ariko agiye none gusubira aho yavuye ataraja muri FC Barcelona, akaba agiye gusubira muri Sevilla. Ousmane Dembele ubu tuvugana nakiye umukinyi wa FC Barcelona kubera yuko amasezerano yaraheze. Amasezerano Ousmane Dembele yaraheze muri FC Barcelona kandi Ousmane Dembele ngo ntibarumvikana kugira ngo yongereze ayandi masezerano. Byumvikana yuko Ousmane Dembele akakanya ari free kandi ngo ntarongereza amasezerano muri FC Barcelona. Frenkie de Jong, Manchester United hamwe na Barcelona baramaze kumvikana miliyoni 65 z'amayero zishobora gushika 85 hagiye mu turusho. Hasigaye none ko de Jong afata ingingo ya nyuma, naho de Jong adashaka kuja muri Manchester United, ariko Manchester United Lady Devils yaramaze kumvikana hamwe na FC Barcelona. Adama Traoré atamwaka numwe yari bwamare muri FC Barcelona yamaze gusezererwa na FC Barcelona. Xavi Hernandez ndakubwira yuko ashaka kuwaka umugwi mushasha, ashaka kuzana FC Barcelona shasha kandi ikomeye cyane ishobora gutwara Champions League. Adama Traoré akaba yasezerewe na FC Barcelona. Neymar Jr. the Santos Aveiro kuva muri Brazil, uyu akaba ashaka kugaruka muri FC Barcelona kandi Xavi Hernandez ngo yo kwishimira kumusinyisha muri
FC Barcelona. Ariko mbanze ndakwibutse gatoya yuko imyitozo ya mbere Paris Saint-Germain yakoze ya saison nshasha Neymar yaragaragayemo. Byumvikana yuko aya ari amajambo ariko aravugwa nabaga canke bariya. Mu minsi iheze umumenyereza wa FC Barcelona Xavi Hernandez hamwe na Robert Lewandowski bahuriye muri restaurant imwe ku kirwa ahantu bitwa Ibiza. Ndakwibutsa yuko FC Barcelona isanzwe iheruka gutanga ubusabe bwa gatatu kuri uyu munyapolonyi bw'imiliyoni 40 z'amayero hamwe n'izindi zitanu zishobora kwiyongera ko bivanye n'uturusho ubagenda baramwongererako, ariko Bayern Munich ntirabishura. Byumvikana yuko Robert Lewandowski hari akantu kakigorana gato kugira ngo yinjiye muri FC Barcelona. Ariko ndakwibutsa yuko Lewandowski ubwiwe yivugiye yuko ashaka kuja muri FC Barcelona kugira ngo yereke iyindi migwi yuko nawe nyene ashoboye ari umukinyi adasanzwe, kandi yavuze yuko nawe nyene igihembo ca mbere gikomeye cyane kurusha ibindi sezo iza cyangwa se mu mwaka uza azoba ari ciwiwe. Yaciye avuga rero yuko ashaka kuja gukinira muri FC Barcelona. Chelsea neza yamaze kwemeza yuko Romelu Lukaku yasubiye muri Inter Milan. Inter Milan nayo nyene ikaba yamenyesheje yuko Romelu Lukaku yamaze kugera muri Inter Milan, yamaze kugera mu mugwi kandi yatanguye n'imyitozo. Romelu Lukaku byagaragaye yuko yishimye cyane kugaruka aho yitwa ngo ni muhira. Ariko ndakwibutse yuko Romelu Lukaku naho asubiye muri Inter Milan, asubiye muri Inter Milan ku ntizanyo y'umwaka umwe. Ndakwibutse yuko The Blues yari yamuguze imiliyoni 115 z'amayero mu mwaka uheze. Yaramaze amezi make cyane acha avuga ko ashaka kwisubira muri Inter Milan. Umumenyereza wa Chelsea ngo ntiyamukinisha nkuko abishaka kandi abakinyi ngo ntibamufata neza nkuko wewe avyifuza. Mwomenya kandi yuko Chelsea itaraheza no kuriha Inter Milan amahera yamuguze mu mwaka uheze. Inter Milan yamaze kwemeza yuko Romelu Lukaku yagarutse muhira noneho. FC Barcelona ishaka gutera gapapu Chelsea ku mukinyi wo muri Brazil Rafinha. Ubusanzwe ahagarariye Rafinha Deco amaze amasaha atari make i Catalonia muri FC Barcelona mu biganiro. Chelsea yaramaze kumvikana na Leeds imiliyoni 60 gushirako uturusho. FC Barcelona yaramaze kumvikana na Rafinha. Haheze amezi make bumvikanye na FC Barcelona. Wumve itandukaniro rihari. Chelsea nirumvikana na Rafinha. FC Barcelona yaramaze kumvikana na Rafinha. Chelsea yarumvikanye na Leeds, Equipe Rafinha akinamo. Ariko FC Barcelona ntirumvikana na Leeds. Ariko uwo mukinyi wo muri Brazil Rafinha we akaba yamenyesheje yuko ashaka kwigira gukina muri FC Barcelona kubera yuko zari indoto ziwiwe kuva akiri umwana. Uyu mukinyi wo muri Brazil ariko arashakwa hasi no hejuru na FC Barcelona. Tugarutse gatoya kuri Neymar Jr. yabwiwe na Paris Saint-Germain ko atagikenewe cyane. Umukinyi akomeye cyane afatwa nk'umwami akakanya Kylian Mbappe yatanguye gukubura umugwi. Wibuke ko Kylian Mbappe ubu afise ijambo rikomeye cyane, ashobora kuvuga ikintu kikikora ako kanya. President wa Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ashaka kuzana indiro mu mugwi wiwe. Kylian Mbappe agafata intebe noneho y'ubwami. Neymar arabizi yuko ibihe vyiwe i Paris Saint-Germain biri kwiherezo nkuko RMC Sport yabitangaje. LP ivuga ko Kylian Mbappe ashaka kurekura Neymar kubera kutagira indero mu myimenyerezo hamwe n'igihe bariko bararuhuka inkino ziheze. Neymar akunda kwifata nk'umwami, akunda kwishira hejuru iyo igice ca mbere cy'umukino giheze cyangwa se iyo abakinyi bari mu myimenyerezo. Kylian Mbappe ivyo akaba atabishaka, akaba ashaka kuzana indero noneho mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Neymar, Messi na Mbappe bari bavuze yuko intego yabo ari yo kuzana igikombe gikomeye Champions League mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Naho vyaguranye gato mu mwaka weze bavuze yuko season nshasha iza vyanka vyakunda bategeza gutwara igikombe cha Champions League. Thiago Silva yahanuye Neymar amusaba ko yo kwigira muri Chelsea basi. Gabriel Jesus yamaze gushika neza muri Arsenal cyangwa se abarashi.
uyu akaba avuye muri Manchester City. Gabriel Jesus yari umukinnyi akomeye cyane bakunda cyane, umukinnyi yasatira cyane kandi yakunda kwinziza kenshi muri Manchester City. Yamaze kugera muri Arsenal. Abafana ba Arsenal bavyumvise baranezerwa cyane, baravuga ko noneho ubu Arsenal igiye kwiyubaka bushasha, igiye noneho nayo nkeka gukina Champions League cyangwa se urukino rukomeye kurusha izindi mu mukino wa football. Uyu Gabriel Jesus akabazo kwambara inomero 9 mu mugongo. Yamaze kandi no gutangura imyimenyerezo muri Arsenal. Duherahereze muri Tanzania, aha hepfo y'iwacu gatoya. Kisiganza w'intamba mu rugamba z'abigeme Asha Jafal niwe yatowe nk'umukinnyi yigenje neza kuruta abandi mu higanwa y'icicaro ca mbere y'abigeme muri Tanzania muri sezo y'2021 2022. Uyu kandi Asha akaba ari nawe yinjije ibitego byinshi kusumba abandi muri yoroshanwa, aho yinjije ibitego 27. Asha Jafal yatahukanye igikombe ari kumwe na Simba Queens Equipe akinamo muri Tanzania. Congratulations kuri Asha Jafal. FC Barcelona yamaze gusinyisha abakinyi bakomeye cyane bashasha. Yasinyishije Frank Kessié yaravuye muri AC Milan ku buntu for free. Yongera kandi isinyisha n'undi mukinyi akomeye cyane avuye muri Chelsea, Andreas Christensen. FC Barcelona ikaba iriko iriyubaka bushasha, ishaka noneho Champions League vyanka vyakunda. Xavi Hernandez umutoza wa FC Barcelona akaba yivugiye yuko vyanka vyakunda ategerezwa gutwara Champions League y'umwaka uza. Paris Saint-Germain nayo nyene nuko kuri Messi, Neymar hamwe na Mbappe. Real Madrid nayo nyene nuko yivugiye ko Champions League ari wo mukino ngo woroshe iwabo gutwara. Bose barakaniye ngo uyu Mosala gutsindwa nanone kuri finale. Ishavu n'ingishi cyane agomba atangwane none n'umuvuduko udasanzwe muri saison shasha iza. Sadio Mane yahora akinana na Mosala muri Liverpool yamaze kugera muri FC Bayern Munich. This is Sport Time noneho kuri Media Talent TV cyangwa se umwanya w'inkino mushikizwa na MC Bombardment ariko biciye kuri Media Talent TV. Reka tuze dusubire uyundi mwanya akandi kanya ikindi gihe Imana na idutije ubuzima. Reka ndakobareta Imana kongereza imigisha we wabanye nanje kuva ku ntango gushika aka kanya. Nanone kongereza yindi migisha we wamaze gutuna subscribe kuri Media Talent TV. Utarayifyonda nico gihe ni nako kanya. Ni vyinshi utazi, ni vyinshi utamenyeshejwe kandi ugomba kumenyeshwa na James Bombardment biciye kuri Media Talent TV. Kadosubire uyundi mwanya akandi kanya. Ciao ciao.